Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese banywanyi bacu muri Amerika, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Tanzania, muri ibihugu vya Buraya, abari muri Canada mwese ndabahaye kaze. Amakuru agezweko rero tubazaniye, haravugwa inkuru zivugwa mu gisata c'umutekano. Muri M23 baraye basohoye itangazo. Lawrence Kanyuka yaciye agira ivyo avuga inyuma ku rupfu rwa Colonel Wiringoma. Ese yoba akiriho canke yapfuye? Ariko mu itangazo bashize hanze amashira kinyoma yose turayabaha ku nkuru ziriko ziragenda zimuvugwa ko bamwe bavuga ngo yarapfuye, abandi ngo ntarapfa, ari mu bitaro yarakomeretse, abandi ngo n'umukenyuro musha wa M23. Vyose turabibabwira. Nayo kandi turababwira ko ibitero bikomeye cyane mu buseruko bw'isi muri Aziya, muri Iran, nk'uko leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyine bari bateguje intambara ikomeye cyane ngaho muri ubwo butegetsi Donald Trump. Biboneka ko ivyo yari yavuze noneho yabishize mu ngiro. Abandi bakuru b'ibihugu b'Amerika bari baragiye batinya kurasa muri Iran, ariko kuri kino gihe Donald Trump we abigeze ko arashe ibisase kirimbuzi ngaho muri Irani, aho biriko vugwa ko Khamenei Ayatollah yarasanzwe ahagarariye ubwo butegetsi, nyine afatwa mu bakuru b'ubwo butegetsi, yoba yahaguye. We n'umukwe we bahaguye, kandi n'umukazana wiwe nawe bari kuvugwa mu bahaguye. Hari n'abandi bahaguye muri ico gitero gikomeye cyane cagabwe muri Irani. Irani nayo yahise ikora ibidasanzwe, nayo igaba ibitero hirya no hino, ahari umunyamerika wese, ahari ibirindiro vy'Amerika, hafi ya vyose mu buseruko bwa Aziya, mu buseruko bw'isi, aho vyarashwe ko n'igihugu ca Irani nabo bahise basubiza batera ibisase nk'uko biriko biragenda bivugwa. Wafyonda subscribe rero niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugakoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Aya hamwe n'ayandi ni mu kanya isase, ntuze utangwe sangwe kaze. Nk'uko rero twari dutanguye tubibabwira muri aya makuru, reka tuyatangurire ku itangazo rya M23, ihuriro AFC-M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo canke Demokarasi ya Kongo, ryemeje urupfu rwa Colonel Wiringoma, wari umuvugizi w'iri huriro, uherutse kwicirwa mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru canke y'Uburaruko, bivanye n'ururimi wumviriza. Vyatangajwe ku mugoroba wo kuri uyu wa 28 n'igenekerezo risozera ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026, aho rero vyashizwe hanze n'umuvugizi wa AFC-M23 Lawrence Kanyuka. Uyu akaba awuvugira mu bijyanye na politike, naho uyu Wiringoma akaba yarasanzwe ari umuvugizi wa AFC-M23 mu bijanye n'igisirikari canke mu vya gisirikari. Kanyuka Lawrence yatangaje ko ubutegetsi bwa RDC bwarenze ku gahenge impande zombi zari zemeranyijeho, ahubwo bashoza intambara yeruye kuri AFC-M23 igamije kwica abasirikare b'uyu umutwe n'abasivile bigizemwo uruhare na drone za FARDC canke z'igisirikari ca Kongo. Ati uko
ati nduguruye Twamugina uko tutubahiriza agahenge byatwaye uko kutubahiriza agahenge byatwaye umwe muri ba ofisiye bakuru bacu b'igisirikare kigamije impinduka Congolese Revolution Army RS ARC Colonel Willy Ngoma witavye Imana kuri uyu wa 24 Gashantare canke ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 ndetse gukomeje gutwara ubuzima bw'abantu bacu b'inzira karengane ndugaye Twamugina. Ivyo nivyo Willy Ngoma yaciye avuga, ibyo yaciye ashikiriza nk'uko biriko biragenda bivugwa muri kino gihe. Naho rero biraboneka ko ibintu bibandanya gukomera cyane ngaha muri kino gihe, muri buno ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa CNDD FDD mu Burundi biboneka ko aribo babandanya kugwana, biboneka ko aribo babandanya gutubahiriza agahenge bemeranijwe ko n'abo bagwanyi, bakaba aribo bashoje intambara. Naho bakavuga ko rero ibintu biboneka ko bishobora kuba bigiye guhinduka muri buno butegetsi bwa Kinshasa, kuko ma 23 AFC nabo baciye bavuga ko batazovyicarira, bagiye kubihagurukira bakagira ico bakoze bagasubiza kuri ivyo bitero, kuko ngo biboneka ko leta ya Kongo ishaka intambara vyeruye aho kugira ngo bubahirize amasezerano y'agahenge bari baciye bagirana nawo umugwi w'abagwanyi n'iryo huriro ry'abagwanyi ba AFC M23 nk'uko biriko biragenda bishikirizwa muri kino gihe. Nayo kandi twababwiye ko ibintu bibandanya nyine gukomera cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Bimenyesha amakuru bitandukanye byari byagiye bivuga iby'iyi nkuru, aho rero byatangaje benshi cyane ku bimenyesha amakuru cy'Abongereza Reuters ndetse na BBC nayo yarabivuze, Chimp Report y'Abanyarwanda, RFI y'Abafaransa n'ibindi bimenyesha amakuru bitandukanye baraciye babivuga, ariko uru rupfu rukaba rwari rwagizwe ikinyegero. Bamwe bati Willy Ngoma aracariho, Willy Ngoma ntiyigeze apfa, n'ikimenyimenyi mwabo bavuze mu mazina yatangajwe n'abagwanyi, izina rya Willy Ngoma ntiryigeze ritangazwa, ntiryigeze rivugwa, akaba ariyo mvo yoba akiri muzima nk'uko bagenda babivuga, ngo vyoba ari umukenyuro mushasha wo kugira ngo AFC M23 ibandanye ibitero bikomeye cyane, ibandanye kugaba ibitero ataco yinona, kandi ivuga ko ifise impamvu zo kugaba ivyo bitero ku gisirikare ca FARDC kuri kino gihe kiriko kiragwana kugira ngo cisubize uburere n'ibice vyose vyafashwe n'aba abagwanyi bama 23. Nayo turababwira kandi ko Amerika yongeye kugurura canke gucana umuriro iwugururira ku gihugu ca Iran. Abandi bakuru b'ibihugu batwaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baragize ubwoba bukomeye cyane bwo kurasa Iran, ariko
Trump nk'umwe mu baperezida bakomeye cyane kuri iyi si yafashe icyemezo afata ingingo arekura ibisasu avyugururira kuri Irani, ariko biravugwa ko ibindi bihugu bituraniye na Irani bikorana n'igihugu ca Amerika nivyo vyahahuriye n'uruva gusenya, vyahahuriye n'akaga, bihahurira n'ingorane kuko Irani nayo yahise ibirasako cane cane ahari ibirindiro vy'abanyamerika muri ivyo bihugu, ngo vyasambuwe byinshi cyane navyo mukaba muri kugenda mubibona benshi mukurikira imbuga hwaniro aho biri kugenda bicicikana ku mateleviziyo, imbuga zigiye zitandukanye. Izo mbuga zitandukanye rero zikaba zigenda zerekana ukungene vyifashe muri ivyo bihugu, n'imiriro gusa iriko iraka, n'ibisase abanyagihugu bariko barahahurira n'ingorane, benshi bakavuga ati se iyi ntambara ntishobora kwaduka ikavamwo intambara y'akarere, mbere igashobora no kuvamwo intambara y'isi yose, aho rero igihugu c'Amerika biboneka ko naco kitavyorosha, kandi na Irani nayo ikavuga ko izokwihagararako. Ntawuzi neza ko Irani koko idatunze ivyo bigwanisho bayagiriza, ibigwanisho vya nuclear ca nuclear weapons, aho babandanya kuvuga ko Irani itagomba gutunga ivyo bigwanisho kuko ari ibigwanisho ruhonyanganda. Benshi bavuga ko rero mu gihe Irani yoramuka ifise ivyo bigwanisho, ibihugu bari kumwe canke baturanye mu karere harimwo nk'igihugu ca Israel kidashobora kuzogira ico kivuga imbere ya Irani. Ngo rero Israeli iriko irafatanya cane na Amerika kugira ngo bivune basambure ubutegetsi n'inganda z'igihugu ca Irani. Ariko Irani nayo nyine nk'uko mwagiye mubibona muriko murabikurikirana, bikaboneka ko itavyorosha, batemera gusuzugurwa n'ibihugu nka Amerika ndetse n'igihugu ca Israel, na cane cane ko bavuga ko Israel yagiye ibangamira cane inyungu z'Abarabu baturanye muri ako karere barimwo. Mbese ibintu birabandanya gukomera cyane, benshi bakavuga ati ese Harimagedone ya ntambara ivugwa muri za Bibiliya mu bitabo mu vyanditse bitagatifu canke vyeranda vyoba bigiye kuja ahabona, isi yoba igeze ku muhero wayo? Ese ivyo bisase ko babitunze bikaba ari kirimbuzi boramuka babikoresheje ntivyoshobora kurimbura isi nk'uko biriko biragenda bivugwa? Biravugwa ko rero Khamenei yashobora kuba yahaguye muri ivyo bitero Amerika yakoze. Niba umukuru mu bategetsi ba Irani yoba yishwe n'ubutegetsi bwa Amerika, vyoba bigiye kugenda gute? Boba bagiye kwivuna umwansi canke bagiye kubireka bahagararire aho ngaho ntihagire ico bakora, ntibahorere uwabo yaguye muri ivyo bitero vyagabwe na Amerika ku butaka bwa Irani? Ese niba koko bafise ivyo bigwanisho ruhonyanganda, ivyo vya nuclear weapons, niba babifise koko boba bagiye kubikoresha bagaba ibitero bitandukanye ngaho muri ico gihugu, bivuna Amerika na Israeli babagavye ko ivyo bitero, canke nabo barabikoresha basambura nyine bahohotera abandi banyagihugu batuye isi. Ico bikoze twababwira nuko abamenyekanye bakomeye baguye muri ico gitero ni Khamenei, hakabaho n'umukwe wiwe, hakaza kandi n'umukazana wiwe nawe ashobora kuba yaguye muri ivyo bitero, n'abandi batari bamenyekana.
Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.